Muy buenas tardes Mwiriwe neza a todos los que están conectados a mwebwe través de mwese satélite mwihuje natwe Amazonas o biciye kuri internet satelite Amazonas canke kuri allá internet en hariya Mapachapa, muri México, Mapachapa, Mexique, donde se encuentra el misionero Miguel Omira ahari Marín, la umukwizabutumwa congregación que Miguel pastorea Birabirazi Reverendo Marine Vladimir mu Rivera, ikoraniro iyobowe na Revera Vladimir todos los Rivera, hermanos allá bene data reunidos bose bakoraniye hariya y todos los que estarán hamwe luego n'abandi escuchando bose hanyuma bazokumviriza esta actividad. kino Hoy viernes gikorane uyu munsi 24 ku de gatanu noviembre 24 de z'ukwa este cumi na año rimwe mu mwaka 2023 wa 2023 tenemos el tema dufise Los icigwa dos olivos imyera en ibiri la dispensación mu del kiringo reino, c'ubwami que fue predicado bwavuzwe el 20 de septiembre mirongo del ibiri z'ukwicenda 2015 muri 2015 en Villahermosa, muri Tabasco, Villahermosa, México. Él usó allí la Tabasco, escritura de Mexique, Apocalipsis yakoreje icanditswe co mu 11, vyeshuye 11 verso 1 murongo wa mbere al 14, kugeza kwa 14, y buscamos también una escritura turondere que él kandi leyó, n'icanditswe la de yasomye Zacarías capítulo ico muri 4. Zekariya igice ca 4 Leemos el verso 11 al dusoma umurongo wa 14, donde dice: 11 kugeza kwa 14 hablé más atubwira ngo y le dije, ¿qué significan estos dos olivos maze a la ndamubaza nti derecha del ijya myera yuko ari candelabro y ibiri a su umwe izquierda? uri buryo bw'igitereko Hablé aún kw'amatara de uwundi nuevo ukaba y le ibumoso dije, isobana ¿qué gute significan las dos ramas de nongera kumubaza olivo ubugira que kabiri por ntajya medio de amashami dos abiri tubos de y'imyelayo oro ari vierten impande de sí zombi aceite como oro? z'imibirikira y'izahabu uko ari Y me ibiri respondió akikamuramwo amavuta asa ¿no n'izahabu sabes qué es asobanurwa esto? ate Y dije, arambaza ati Señor ajya ntuzi mío, uko asobanurwa ndamwishyura Y ntoyaye él dijo, mugenzi estos son arambarira los ati dos ajya ni ungidos que bamwe están babiri delante del Señor barabanijwe de amavuta toda la bama tierra. bahagaze hafi ya genisi Los yose dos olivos imyera en la ibiri dispensación del mu reino. kiringo Pueden tomar asiento, c'ubwami por murashobora favor. gufata ivyicaro vyanyu En el mensaje que él predicó mu butumwa de yavuze introducción el bw'intangamarara día ku wa gatanu 18 de 18 septiembre z'ukwicenda del 2015, muri 2015 nos dice, aratubwira titulado Los dos olivos en la yabwise dispensación del reino, imyera ibiri mu kiringo nos dice, c'ubwami aratubwira también tenemos la ati promesa de byongeye la turafise venida de un isezerano profeta ryo como kuza Moisés. k'umuvugishwa ameze nka Mose Así como hubo un nk'uko Moisés habaye para la Mose liberación del runaka pueblo hebreo kugira ngo arokore ubwoko de la bw'Eburayo esclavitud de Egipto abakure mu buja para bwo muri llevarlos Egiputa a la tierra kugira ngo prometida. abajane mu gihugu En el c'isezerano mensaje ¿por qué mu tuvieron que ser butumwa bwitwa ngo pastores? kubera iki bategerejwe Nos kuba dice el reverendo William abungere Branham en la página Revera William 35 Branham aratubwira ku rupapuro rwa de este 35 mensaje. muri buno butumwa Note murabe cómo murabe de ingene nuevo nunca ubundi cambia. bushasha El gran pastor profeta ntivyigira llevó a bihinduka aquellos quienes se umwungere habían quedado w'umuvugishwa akomeye con cyane él yajanye y bari con su basigaye nawe ministerio al hamwe monte Olivo. n'ubukozi ku musozi Él dibujó una estrella wa de David. Elayono acapura inyenyeri ya Dawidi El gran pastor profeta umwungere akomeye del cual w'umuvugishwa estamos ari we hablando, turiko Jesús, turavuga Yesu vio y oyó al yabonye Padre, kandi yumva el mismo data pilar de fuego, yankingiye umuriro nyene vindicándolo a él, amushingira intahe que había vindicado a Moisés. uwo yari yashingiye intahe Mose El mismo Dios del cual imana habló ubwayo Moisés imwe Mose vino sobre yavuga Moisés yaje kuri y Mose probó por el pilar de yerekana fuego biciye mu nkingi de y'umuriro que él era Jehová yuko quien yari estaba uhoraho guiando a Moisés. yari karongora Dios Mose estaba en su pastor imana profeta. yari iri umuvugishwa wayo umwungere Él aquí es que escribe naha rero yanditse arriba hejuru uno, rimwe Moisés, Mose raya el pastor akarongo profeta. Dos, umupasiteri Jesús, w'umuvugishwa raya kabiri el pastor Yesu profeta. Tres, akarongo Moisés y umwungere Elías, w'umuvugishwa raya el gatatu pastor profeta. Mose na Eliya akarongo umwungere w'umuvugishwa Aquí él toma al otro pastor profeta, yafashe gran uwundi profeta, mwungere la w'umuvugishwa umuvugishwa verdadera akomeye oveja, cyane Jesús. intama y'ukuri intama Y escoge la y'ukuri elección de Yesu tres hombres y se aca los lleva ahitamo allá abantu a la batatu cima del abajana monte hariya Olivo. hejuru ku Y allí musozi wa vindicó a Elayono Jesús. ahaca ashingira intahe Yesu Y escribe el monte de la yandika ngo transfiguración, umusozi wo guhindurirwako el monte Olivo, umusozi wa Elayono y hasta se excomulgó, y hasta se excomutó él kandi mismo de yageze todas las ubwo demás personas. yigaragaza Dijo, muri abo "Este es mi bantu hijo amado, bose a él oíd." Y aravuga cuando ngo miraron hacia arriba, ellos no nguyu vieron umwana ningún wanje hombre, ari we sino solo a mwumvira Jesús. kandi igihe baraba Eso es hejuru correcto. ntibabonye uwundi Él uretse Yesu era wenyene el que era. Ahora, eso murabe niwe resuelve rero yari ahari hasta donde me ivyo rero incumbe. biravyerekana La Chequina, murabe Shekina Moisés, Mose en la presencia de la Chequina, mu kugaragara en kwa el monte Shekina Sinaí. ku musozi wa Eso Sinayi cambió su semblante ivyo cuando él byarahindiye regresó para uko atrás. yari asigaye Él tuvo yagaruka que inyuma ponerse un velo sobre su yategereje cara. kwitwikira El mu pastor maso
umwungere Moisés, w'umuvugishwa el Mose, cual Jehová ari we estaba uhoraho adentro en una porción, yari imbere muri we mu solamente mugabane una umwe porción, su cara. gusa mu mugabane umwe mu maso hiwe yari afise ijambo mu kanwa kiwe. Ayer escribe la palabra yandika ngo encarnada, ijambo ryambaye umubiri, Moisés, Mose, Jesús, agakwabu coma, Yesu, y ahí agakwabu aho unas rayitas, no escribe akarongo, más nada. nta kindi kintu yahanditse. Pero si ven arriba, ariko muravye hejuru yari yanditse Moisés, Jesús y Mose Yesu, Moisés, Jesús y Mose Moisés, Yesu Elías. na Mose na Eliya. Vean ahí, Murabaho en esa parte es muri ico los gice ministerios de Moisés y ni Elías. ubukozi bwa Mose na Eliya. Él tenía la palabra en su boca. Yari afise pero ijambo mu note, kanwa kiwe, cuando ariko el gran murabe pastor igihe estaba en umwungere la akomeye presencia de cane la yari ari Shekinah, mu kugaragara ¿qué kwa fue lo que Shekina, hizo? ni iki yakoze? Cambió su eterno, Yahinduye cambió su entero rostro. Él yahinduye mu maso hiwe no hose, solamente una parte de Dios. si igice Él gusa no era c'Imana, solamente una we parte ntiyari de gusa Dios. igice Él era c'Imana, todo de Dios. yari Imana Él era yuzuye, yari Emmanuel. Imana yuzuye, yari Emanueli. Y en la parte Mu gice ahí de cambió su eterno ngaho rostro, avuga ahí ngo dibuja yahinduye mu maso hiwe hose, aho una estrella. yaciye acapura inyenyeri. Y nos sigue diciendo nuestro hermano William. abana aquí en este kutubwira mwe mensaje data William ngaha mu que estamos butumwa leyendo. turiko turasomamwo. Luego hubo un segundo Moisés, Hanyuma habaye llamado Mose Jesucristo, wa kabiri yitwa Yesu el cual Kristo, llevó a cabo ari un we éxodo yakoze espiritual, ukuvayo k'umugi w'impwemu, libertando al pueblo arokora escrito en el cielo, abantu en el banditswe libro mu de la vida ijuru del mu gatabo Cordero, c'ubugingo c'umwagazi w'intama, libertándolo del reino de las abakura mu tinieblas, bwami llevándolos a la bw'umwijima tierra abajana mu prometida gihugu del reino de c'isezerano Dios, c'ubwami llevándolos a bw'Imana, la tierra prometida abajana mu gihugu del c'isezerano bautismo del c'umubatizo wa Espíritu mpwemu yera. un éxodo espiritual Ukuvayo al k'umugi cual han w'impwemu estado entrando millones de seres ukwamye humanos kwinjiramwo amamiliyoni durante la y'ibiremwa abantu dispensación de la gracia. mu kiringo c'ubuntu. Pero tenemos la promesa ariko turafise de que isezerano habrá un ry'uko Moisés hazoba en Mose este tiempo runaka final. muri iki gihe ca nyuma. Los dos olivos Imyera son los ibiri ministerios de Moisés ni y ubukozi de bwa Elías. Mose na Para Eliya, el día postrero ku munsi wa son nyuma los ministerios ni del quinto ubukozi Elías bwa y Eliya wa del tercer gatanu Moisés. na Mose wa Ya gatatu. que el segundo Moisés ubona ko Mose wa vino a kabiri ser Jesucristo. yabaye Yesu El Kristo, tercer Moisés Mose wa será gatatu uno de los dos azoba ari olivos. umwe mu myera Y el ibiri, quinto Elías será Eliya wa uno de gatanu los nawe dos olivos. azoba ari umwe mu myera ibiri. Conviene abrir ese misterio por Ntibinkwiriye completo guhishurira ibanga para ryose que no umwuzuro haya imitaciones. kugira ngo ntihabe Por lo kwigana. tanto, Kubw'ivyo no rero vamos a dar detalles ntabwo muy claros tuzotanga para amakuru evitar agaragara imitación. neza kugira ngo twirinde Este mensaje, ¿por qué tuvieron que ser abigana. pastores? Nk'ubutumwa nyene bwitwa ngo kubera iki En la batoreje página kuba bungere, ku rupapuro 31 rwa 31 nos dice, aratubwira, y note kandi murabe esa misma vara del pastor que estaba iyi guiando nkoni las nyene ovejas. y'umwungeri yariko aragira ¿Cree intama. usted eso? Mbega ivyo muravyizera? ciertamente guió We las gusa ovejas. yarongoye intama, Él la sacó fuera de we Egipto con yazikuye aquella muri vara en su Egiputa mano. n'irya nkoni yiwe mu kuboko. Podemos decir Turashobora mucho más kuvuga acerca de eso, ibintu byinshi ku pero bijanye para n'ivyo, enfatizar, ariko kugira ngo él tubishimangire, guió a las ovejas we yarongoye y intama, envió juicio nuko sobre el arungika rechazo urubanza de ellos. La kuba misma vara que kubavyase. fue bendición para Ya uno, nkoni nyene yabaye se umugisha hizo kuri una bamwe, maldición yabaye para umuvumo los otros. ku bandi. Las mismas aguas Ya mazi de la nyene predicación de amwe Noé, yo que mu los kuvuga ubutumwa kwa salvó a él, Nowa, amwe yamukiza condenaron al mundo. yaciriye ku rubanza La isi. misma vara que guió Ya a nkoni Israel nyene a la imwe tierra yarongora prometida, Isirayeli mu gihugu condenó c'isezerano, a aquellos quienes yaciriye ku rechazaron rubanza seguir al bariya profeta bari pastor. base gukurikira Eso umwungere w'umuvugishwa. Ivyo se ni hizo vy'ukuri. una vara de Yahindutse inkoni juicio. La y'urubanza. naturaleza, Ivyaremwe note cómo murabe Dios habla murabe ingene en su Imana naturaleza. ivuga Si tan solo ivugira mu tuviéramos el vyaremwe. tiempo, Iyo tuza kuba yo dufise escribiría umwanya, naranditse ibintu bimwe Dios ngaha. hablando en su Imana naturaleza. ivugira mu Tenemos vyaremwe el tiempo vyayo, para- nta mwanya tenemos el dufise, tiempo de nta mwanya probarlo, dufise wo kuvyerekana, pero ariko probarlo después tuzovyerekana con la hanyuma serpiente de bronce mwa ya sobre la nzoka vara del y'umuringa ku pastor, nkoni sobre el cual y'umwungere, él envolvió y está iyo yari viendo yahambiriyeko en el desierto. Esto habla kuri rya acerca nkoni de mu la bugaragwa. expiación Ivyo bivuga verdadera ku que bijanye venía n'imihongano para la y'ukuri enfermedad yari y el kuza pecado. ku bw'indwara hamwe n'icaha. Irya nkoni nyene yari yahindutse inzoka imbere ya Farawo, Y el mismo Faraón kandi Farawo trató ubwiwe de imitar yagerageje esto con kwigana sus ivyo manos. akoresheje abapfumu biwe. Uko niko faraones n'abafarawo b'iki gihe y babikora, creyentes manufacturados, n'abizera abigira bizera, abigana mu buryo bw'umubiri bakigana ubutumwa, bagerageza kwigana ivyo bintu nyene batazi aho vyavuye hariho. Escribe allí los Aho yandika ngo abigana, y tirarlo adentro de alguna cosa bagaterera mu denominacional, bintu runaka cuando es tan vy'amadini libre mu gihe de ella como el aire yidegembya es de ser nk'umuyaga. divulgado.
ivyo ni ukuri, ariko bagerageza kwigana, bakagerageza kwigana. Gendeka kandi bundi bushasha ngo abigana, ndi ku rupapuro rwa 32, ngiye ku rupapuro rwa 32. Ariko murabe ijya nkoni nyene y'umwungere yari izo zindi nkoni. Mbega izo nkoni zari ziri hehe? Zari nkoni zikiri hasi gusa, imwe yonyene, inkoni imwe yonyene niyo yahagurukijwe ijuru n'isi bizorangira, niko Yesu yavuze. Ariko amajambo yanje ntazoba. Yavuga ku bijanye n'impongano y'ukuri yari kuza ku bw'icaha. We ngaho yanditse ngo inkoni ya Mose bingana Kristo, ijambo, kandi icirya izindi. Ndetse ngaho yandika ngo inkoni z'abamajusi, z'abapfumu bingana teolojiya ya kimuntu, amajambo y'abantu ariyo azokugwaho, ijambo ry'Imana gusa akaba ariryo rizohangama. Abana kuvuga hano muri Branham vyongeye kazoza ka Isirayeli karatanzwe. Aho niho rero navuze kuri Isirayeli. Rero muri kazoza aho niho hatanzwe umwidegemvyo, bakugwa mu rupfu babikuwemo n'umuvugishwa w'umwungere. Bakuwe mu rupfu n'umuvugishwa w'umwungere akoresheje inkoni. Urabona byavuga kuri kazoza, umurokozi wo muri kazoza wa Isirayeli abakura mu rupfu ikuzimu, bakuwemo n'umuvugishwa w'umwungere tuzovuga. Rero kuri abo bose nk'uko twese tuzi Isirayeli ntibakiriye ijambo ry'umwungere w'umuvugishwa, si Isirayeli yose yamwakiriye. Rero murabe bo baridoga igihe yariko arakora ibitangaza, yari umuntu akomeye cyane. Ariko igihe yaza mu butumwa bwiwe ivyo byari bitandukanye. Ibimenyetso byose byaramukurikira no mu butumwa bushasha, ibyo turabizi. Baridodombye mu bugaragwa hapfa ibihumbi n'ibihumbi. Mu by'ukuri nta na babiri muri bo bajabutse bakijijwe mu mamiliyoni 2 n'igice, 2 mu mamiliyoni 2 n'igice. Wewe wovuga uti mbega byagenze gute kuri bo? Barazimiye burundu. Abo bose gamenda tabrana, Yesu niwe yavuze ibyo. Bo baravuze ati badata bacu baririye manu mu bugaragwa, abanwa kwa gwa rutare. Yesu nawe aravuga ati ariko bose barapfuye. Ibyo biri mu butumwa bwiza. Reka tubirondere kuko murabe aho. Vamos a ir a San Juan 6. Reka turebe muri Yohana 6:49 para leer esa porción ahí. Kugira ngo dusome uwo murongo. Verso 40. Murongo wa 40. Verso 45, miren, mu gice cya 6 baravuga ngo mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Y que todo aquel que oyó al Padre ubumvise bya data wese akabyiga aza kuri jewe, si kugira ngo hari uwabonye data, atari uwavuye ku Mana. Uwo niwe yabonye data. Ahaca ku nyenyeri ya Dawidi. No kuri ndababwire, uwizera afise ubugingo budashira. Ni jewe mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru, ngo umuntu awuryako ntapfe. Rero murabe
el otro lugar donde dice hari ahandi que hantu nosotros tenemos a avuga ngo Moisés. twebwe turafise Mose, ahavuga ngo twebwe turafise Mose, Porque él aquí, miren, kuko we ngaha murabe, vamos a leer un poquito más reka abajo, en dusome donde estamos kandi leyendo, gato en hepfo porque aho tuvieron que turiko ser turasoma pastores. mu butumwa ngo kubera iki bategereje kuba bungere, aravuga Y él, Jesús dijo, kandi we y en la Yesu escritura que yaravuze leímos, ni cya y cyane ellos turasoma están todos muertos, atariko bose barapfuye eternamente separados, batandukanywa ibihe bidashira. ve, todos ellos. Murabona bose Note, ellos se murabe quejaron bo acerca baridoze de la manera ku provista bijanye por n'uburyo Dios. bwari bwashizweho Esa fue n'Imana. la razón por Iyo la niyo cual mpamvu murieron bapfuye bo. Vean, Murabe y ahí aho al lado él ku escribe, ruhande yanditse se quejaron ati del baridoze camino bidodombera proveído por Dios inzira yashizweho y fueron n'Imana, separados baca batandukanywa eternamente de Dios. burundu n'Imana. Ahora, Rero atentamente, que no se les escape Rero, estas últimas observaciones. uno mwihwezo wa nyuma Ellos ntubacike, se quejaron. bo baridodombye Lo que los hizo morir en el desierto ivyatumye fue bapfa que muri ellos se muri quejaron mu bugaragwa acerca de la nuko manera bidodombye provista de Dios. bidodombera uburyo Un bwari bwashizweho n'Imana, el umuvugishwa, liderazgo de un hombre. uburongozi Ahora, mira la bw'umuntu. manera Rero murabe uburyo en que ellos perecieron. ubwo bo bahonejwemwo, Ellos habían obtenido la liberación bo de bari Egipto. bararose ukwidegemvya muri Egiputa, bariye kuri Mana, babonye ibitangaza byose. Ariko murabe ¿De qué le valió tener todo eso? mbega vyabanike kugira ibyo byose, nimba hanyuma baridodombye, hanyuma mbega bidodombye kubera iki? Provista por Dios. Bidodombye kubw'uburyo bwari bwashizweho n'Imana. Buri gihe muri unyama niwo wamutsitaza abigira bizera n'abatizera. Dígame cuándo Dios ha Mugira usado igihe Imana yigeze gukoresha umugwi kugira ngo iwukoreshe, ntimuzigera mubibona muri Bibiliya. N'umuntu umwe gusa, bo ijambo ryaje kuri Mose. Kora twese turazi yuko we yigaranije hamwe n'abandi, nuko baridoga bavuga ko Imana itari igororotse mu gukora ibintu nk'ivyo. Mu guha umuntu umwe gusa ubutumwa, yavuze ngo twese turabera. Yandika ngo umuntu afise ubutumwa, twese turabera. Kubera iki tudashobora kugira idini? Kandi kubera iki tudashobora kugira ngo dutunganye bidukora ibi na biriya? Imana yabwiye Mose ati niwitandukanye nawe, ati vyo birandambiye. Kandi mwibuke Yuda avuga ku bijanye n'ivyo nyene mu misi ya nyuma. Ivyo ni vyo kuri, bo barahonye bahonera mu bugarariji bwa Kora. Vyongeye turazi n'ivyabaye kuri Kora, hamwe n'ababandi bamwe bagira ibibazo ku ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana bwa burya burongozi bw'umuntu. Umwe wese muri bo yarahonye. Yandika ngo yarahonye, acandika kandi ngo uburongozi bw'Imana mu muntu, umwungere w'umuvugishwa. Reka rero turabe ngaho akanya gato igicanditswe muri Data Branham ngaho asomye co muri Yuda. donde habla de la ahavuga ku bugarariji de Coré bwa Kora. verso Murongo es un solo capítulo, ni igice kimwe gusa, pero miren el verso 5 ku murongo wa 5 nos habla algo allí. aratubwira ikintu Dice, ngaho, aravuga ngo ndagomba kubibutsa, naho byose musanzwe mubizi, yuko Umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu ca Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye. Urabona, imwe nyene yabarokora, imwe yabakurayo, hanyuma ntibizera, ntibemera ubwo buryo bwari bwashizweho n'Imana.
n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo ariko bataye ahantu habo ibarindira kuzocirwa kw'iteka ryo ku munsi uhambaye bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Rero murabe hano hamwe Dr. Branham ngaha ariko aratubwira kuri kino gice aravuze ngo kandi turazi ibyabaye kuri Kora hamwe na ba bandi bamwe bagira ibibazo ku ijambo ry'Imana hamwe n'ubwenge bw'Imana bwa burya burongozi bw'umuntu umwe wese muri bo yarahonye. Rero ibyo kandi turabibwirwa mu gitabo mu butumwa bwitwa ngo ubugingo buri mu nzu y'imbohe mu gice kimwe ku rupapuro rwa 31 muri buno butumwa ubugingo buri mu nzu y'imbohe aratubwira 31 hepfo werekeza ku 32 haravuga ngo mwimvire kwa b'Abayuda abantu bize bari bameze neza. Yesu yababwiye ati murabasu umugwanizi. Rero turashaka kwiyumvira yuko turi muri sentare kandi Imana imparire kubwo gufata ikibanza nk'icyayo, ariko ibi ni by'akanya gato gusa kugira ngo ndabereke ikintu. Umuntu araza akavuga ati Imana ishimwe, navuze mu ndimi, aleluya, ndazi yuko ndamufise, hashemagizwa Imana. Nivyo uko niko bimeze, wewe uramufise. Nibuke neza ba bantu muri Isirayeli, Bibiliya ivuga yuko imaze gukura abantu muri Egiputa yabahoneje kuko batakurikiye ubutumwa. Bobo bariye kuri Mana yo mwijuru, Imana yari yabarongeye kugira ngo bigaburire. Bari bafise kugaragara kw'intumwa, banabonye n'inkingi y'umuriro, bumva ijwi ry'Imana, babona ugushingirwa intahe. Ariko kubwo gushaka kwizera Kora wavuze ngo harashobora kuba abantu benshi beranda, harashobora kuba ibi na biriya. Twebwe dutegerezwa natwe nyene kuba beranda, dutegerezwa kugira ibintu ibi n'ibi. Abantu bose bera. Imana ibwira Mose ati tandukana nabo, ja kure yabo. Mose yavuze ngo abantu bose bari ku ruhande rw'umwami nibaze ngaho iruhande yanje. Nuko Imana ica yasama ikisi icira bamira. Nabo bari abantu beza, nivyo bo bari abantu bo mu rwego rwa mbere, ariko ico sico cari gikenewe. Icari gikenewe kwari ukwizera uburyo bwari bwashizweho n'Imana, ubwari ko burabera ngaho mu bwoko bw'Eheburayo, kandi uko niko bimeze no muri kino gihe ca nyuma. Ariko ntihazokenerwa yuko isi irinda kwasama nuko ngo ibamira ari bazima ikuzimu, ahubwo akabaro gakomeye hariya mu myaka 3 n'igice bazokwinjira ari bazima mu buringanire bwa gatanu, kuko bazoguma bari mu kabaro gakomeye. Ariko ivyo ntivyari bikenewe. Rero murabe ibikenewe, kuko hariho ibikenewe aribyo twabonye mwene minsi hamwe n'imibereho. Ivyo navyo nyine twarabivuze ko ibikenewe n'imibereho kugira ngo turonke kwizera ko kunyakurwa no kugira ngo tunyakurwe, duhindurwe tunyakurwe. Hariho ibintu bikenewe kandi hariho n'imibereho. Ijambo riravuga ati si bose abampamiriza ngo mwami mwami, si bose bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru, uretse abakora ibyo data agomba ari mwijuru. Matayo 7:21. Nuko sujya tangura, ahubwo nuwusozera. Kandi nta buryo namwe wokwepa igice c'inzira ngo ushike neza, kuko mu kubikora wokwankwa mu gushika kuri meta. Nukuza neza nk'uko ivyanditswe bivuga. Aho yandika ngo ntabwo ushobora gukwepa igice c'inzira, kuko ushitse wewe woca wankwa.
Ahí tipo una estrella de aca David. pula inyenyeri ya Dawidi. Si dice arrepentidos y Namba bautizados bivugwa cada ngo uno en el mwihane nombre del mwese Señor muri mwebwe Jesucristo, abatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo el don del Espíritu muzoronka Santo. ingabire ya mpwemu yera. Entonces, no hay cómo Nuko llegar de otra manera. nta kundi rero woshika mu Como bundi eso de buryo recibirlo por un nka estrecho birya byo de manos, kwakira mu unirse a una iglesia guhana o amaboko denominación, kuramukanya canke hay que kwiyunga n'ishengero vivir de esa runaka manera. no kuza muri ubwo buryo nyene wewe udapfuye kuri wewe ubwawe ngo ubyagwe na mpwemu w'Imana nuba warazimiye nta bindi No hay caminos kandi nta nzira ntonto zihari wewe wavuga ati ariko jewe ndiwo mu ishengero runaka ndabizi ibyo ni byiza y mi mamá kandi mama wanje nawe ivyo nta na kimwe ndabikekeranyako ariko jewe ndiko ndavuga ndiko mvugana nawe bukwi na bukwi neza neza ivyo ni biraba umuntu kwite ciwe usted tiene que venir de wewe esa manera, uteraza porque kuza muri no hay ubwo buryo caminos kuko cortos. nta buyira bwa hagufi buhari kandi wugerageje gushika mu bundi buryo nuko mu rubanza uzokwankwa uteraza kuza uciye mu buryo bumwe rudende buhari ari inzira imwe rudende Yesu Kristo Cristo es la palabra, kandi Kristo ni ijambo lo cual verifica todo lo ariryo que risuzuma en su ibintu debido byose byagiye birasezeranwa mu gihe kibereye murabitahura byiza aca buri bigo tuvuganiwe by'icengero rero aha ahavuga ngo hariho inzira imwe rudende aho yaciye hakura akarongo mwampine kuvuga ngo akarongo aca yandika umurongo mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro rw'ijana na 31 ijana na 34 n'amajana 256 Ahora miren lo que nos está rero hablando murabe acá, ibyo reka ratubwira ngaha twereka el hermano Branham, mwedata Branham y lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano William en kandi esta cita que n'ibyo mwedata William ariko aratubwira ngaha muri uno murongo yanditse nimba mu kuboko bwa kabiri hariho ino nzira escribe, es por medio de ese árbol de la vida, ariho ari biciyemo igiti cy'ubugingo cambaye umubiri muri Yesu Kristo bityo ugaheza ukaronka ukuboko bwa kabiri y no hay otro camino. kandi nta yindi nzira ihari Yo soy el camino, la ni verdad jewe y la nzira no vida. kuri Nadie viene n'ubugingo al nta Padre n'umwe aza sino kuri por data mí. adaciye kuri No hay jewe otro camino. nta yindi nzira ihari Ahora, rero para recibir kugira ngo el cuerpo eterno y turonke umubiri glorificado, uhoraho uhawe ubwiza hay una vía. hariho inzira imwe Sigue siendo la palabra. El ikomeza verbo kuba sigue siendo ijambo Jesucristo. rya ijambo Yesu Kristo akomeza kuba Yesu Kristo igiti cy'ubugingo kandi murabe ibyanditswe yaciye avuga ngaho ari byo bijanye no gushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami Y esa es la vía kandi iyo niyo nzira yo kugira ngo turonke umubiri uhoraho uhawe ubwiza nuko bityo twinjire mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri musha papuro kujana 34 una de las que escribe la ariho hamwe mu hantu yanditse ngaho no ku rupapuro rw'ijana na 31 atubwira aho naho nyene yatubwiye nos dice, y ahora aho Jesús, haratubwira su ngo nombre rero sobre Yesu Jesús akiri el ku isi Redentor, yitwa Yesu umucunguzi fue el Redentor kuko yari cuando estuvo umucunguzi sobre la tierra. igihe yari ari ku Pero isi cuando conquistó ariko el infierno y igihe la yanesha muerte, los venció urupfu na y kuzimu ascendió. yarabinesheje araduga Entonces recibió niho rero yaca aronka un izina nombre. rishasha Por esa razón niyo es que mpamvu ahorita ituma presentando bavuza ruido urwamo y no reciben bagatakamba nada. ntihagire ikintu na kimwe Será revelado baronka en otro rizohishurwa mu Fíjense ituragaro en el misterio. mwiyumvire kuri iri banga Viene aje agendera ku Tiene que ifarasi haber algo para haza cambiar kuba mi iglesia. ikintu gihindurira Ustedes saben ishengero eso. mwebwe murabizi Tiene que venir algo. hataraza kuza Ahora, ikintu noten, rero nadie murabe entendía ese nta nombre, n'umwe yatahura iryo sino zina él nta mismo. n'umwe yari azi iryo zina Y atari we estaba wenyine vestido de una ropa teñida yambaye en impuzu sangre, zajose mu y su maraso nombre es kandi llamado yitwa el Verbo de ijambo Dios. w'Imana Y los ejércitos que ingabo estaban en el cielo le zo mu seguían ijuru en ziramukurikira caballos, zicaye ku vestidos de mafarasi lino zambaye finísimo, impuzu blanco y limpio. zera dere zitanduye Y de su boca se kandi mu espada kanwa aguda kiwe havamo para inkota herir ikarishe con kugira ella ngo las ayikubitishe amahanga y él los regirá azoyaragiza vara de hierro, inkoni y el y'icuma piso el lagar del viento kandi del furor aganishiriza de la ibirenge ira mu del bwato Dios vino y'uburake Todopoderoso. bw'inkazi bw'Imana En su ishobora byose vestidura kandi y en ku su mpuzu ziwe no ku kibero muslo escrito ava izina el ryanditsweko en su vestidura, ku mpuzu ziwe en su muslo es no ku kibero ese ni instrumento muri del ico velo de gikoresho mu muri w'inyama ¿Qué tiene escrito? handitswe ko Rey de gute reyes ngo y umwami Señor w'abami de señores. uganza abaganza Allí viene el Mesías. aho ni Mesiya Allí aje es aho donde está. nihari Vean, es una murabe de las citas ni que umwe mu coloca mirongo yashize ngaho en donde dice, y si ahavuga usted ngo trata de rechazar, kandi y si ugerageje usted trata de kwanga llegar de kandi otra wowe manera, utegereza gushika mu bundi entonces en buryo el juicio será nuko rechazado. ku rubanza wo Usted tiene que kwankwa venir por la utegereza única manera que kuza existe. biciye mu buryo Hay bumwe una sola rudende vía. buhari ari inzira imwe Jesucristo, rudende y Yesu Cristo es la Kristo palabra. kandi Kristo ni Y de ahí ijambo es que
aho rero niho yaciye yandika uyu murongo duhejeje gusoma mu gitabo cy'impatanijwe papuro rw'ijana na mirongo itatu na rimwe ugukurikira ni ku ijana na mirongo itatu na kane ahavuga ngo murabe namwe igihe uno mpwemu yera dufise igihe azogera ubwo yambara umubiri uyu ari hagati muri twebwe ameze nka mpwemu yera niyo yagira ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Rero murabe uno mpwemu yera ariwe ijambo ariwe tubwirwa ku murongo wa gatatu yanditse ngaho urupapuro rw'amajana 56 mu gitabo cy'impatanijwe aratubwira ati ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nimba uburyo bwashizweho n'Imana ari ugushitswa kw'ijambo ryambaye umubiri jambo muri Yesu Kristo kugira ngo turonke umubiri uhoraho wawe bwiza, uburyo bwashizweho n'Imana ni ugushitswa kukuza kwa kabiri, ugushitswa kw'ijambo bundi bushasha iriko ryambara umubiri muri iki gihe ca nyuma. Rero tubandanya ngaha tuba twagarukirije muri ubu butumwa kubera ko ibatereje kuba bungere ku papuro rwa 33 abana yahavuga ngo rero reka turabe Imana umwungere w'umuvugishwa itwereka imigambi yayo yo muri kazoza mwijwi ryayo ry'ikimenyetso. Rero murabe turabibona ngaho. Rero reka twihweze mu kimenyetso gikurikira. Rero murabe we yarungitswe muri bene se bari mu buja afise ubutumwa bwo kubabohora, yandika ngo yubire, afise ikimenyetso cyatanzwe n'Imana kugira ngo yerekane uko kubisubiza. Isirayeli yakurikiye ubutumwa bwayo, yakurikiye ubutumwa bwiwe, aho yandika ngo ubutumwa bw'urubanza buzoza. Bobo barabwizeye umwe wese muri bo, ariko mu gihe cyo ku mugoroba bobo bakurikiye ibitangaza, ariko mu gihe cyo ku mugoroba igihe we yatanze ubutumwa bwiwe bwari butandukanye, byari bitandukanye. Abantu bose batizeye ubwo butumwa barapfuye. Ibyo ni iby'ukuri. Mbega ubwo butumwa bwari ubuhe? Ubutumwa bwari ubw'urubanza rwari rugiye kuza. Aho niho yanditse ngo ubutumwa bw'urubanza ruzoza. Byongeye yandika ngo ikimenyetso ku muhingamo. Mu gihe cyo ku muhingamo Imana yaraje biciye muri Isirayeli kugira ngo irabe ko abantu bizeye ubutumwa bwo muvugishwa umwungere, kandi abantu bose batari babwizeye barahonye. Aho yandika ngo barahonye. Rero abana kuvuga hano ni Data William ubutumwa n'imyelayo ibiri mu kiringo cy'ubwami aribwo ari ubw'intangamarara, aribwo turiko turakuramo ino mirongo. Aravuga abana kuvuga ngo ubukozi bw'imyelayo ibiri bushushanijwe mu myelayo ibiri Salomo yashize ahera ha cane ari nk'abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu. Izahabu ishushanya ubumana, ukugaragara kw'Imana, hanyuma igiti c'umwelayo naco gishushanya ubumuntu. Kandi iyo myelayo ibiri abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo yabashize ahera ha cane. Ni kuvuga ko arahera ha cane h'ingoro y'umugirw'inkemu ya Kristo ari ryo rishengero ryiwe, niho hategereza kuba hari ubwo bukozi bubiri, aribwo bwari bushushanijwe muri abo bakerubi babiri banini b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu. Mbere gato muri buno butumwa nyene haravuga ngo nk'uko Petero, Yakobo na Yohana babonye Yesu yahawe ubwiza, Yesu ari kumwe na Mose na Eliya, ni nako n'abahungu n'abakobwa b'Imana bazomubona ku munsi wa nyuma. Ni kuvuga murabe kubona Yesu yahawe ubwiza no kuba uriko urabona ubukozi bwa Mose na Eliya mu gikoresho ciwe. Aho bazaba bariko babona Yesu yahawe ubwiza, bazobona abahungu n'abakobwa b'Imana ariko bazobona mu minsi ya nyuma, bazoba bari ku musozi w'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, bazirikana
o no lo entendamos, twabitahura cyangwa tutabitahura tuzoba turiko turabona umwami aje ku ishengero ry'iwe azananye n'abamarayika biwe aribwo abakozi bwa Mose na Eliya kugira ngo bube mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hanyuma no mu bwoko bw'Eheburayo byoroshye cyane nk'uko mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka niho hazobera ugusobekerana hamwe n'impinduka z'ikiringo c'ubuntu n'ikiringo c'ubwami. Ni mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka niho hazokugarirwa hazorangirira ikiringo c'ubuntu hugururwe ikiringo c'ubwami. Murabe ivyo byarabaye kandi murabe mu byo yanditse mu nyigisho za Bibiliya yanditse mu gice cy'inyuma yanditse ngo ibikorwa byo kwizera ko kunyakugwa byabonetse muri Enoke, Eliya na Yesu. Hariho agakwabu hamwe hamwe hose no kuvuga ngo byabonetse ibyo bikorwa byo kwizera ko kunyakugwa byaboneke muri Enoke, agakwabu Eliya, agakwabu Yesu. Uyu munsi mu ishengero mugeni hamwe na marayika wayo no muri Mose na Eliya imyera ibiri. Yandika ibyaje 11 gatatu kuza ku 14 indwi 12 kuza ku 17 14 rimwe kuza ku 9 15 rimwe kuza kuri 5 Zekariya 4 rimwe kuza ku 14 na gatatu murongo w'icenda. Bana kuvuga ngaho muri byanditse ati guherezo ry'ikindira ca 20 hari gusobekerana kw'ibiringo kandi ibikorwa byo kwizera bitegereza kuba bihibereye biriko bishitse isezerano ry'Imana ryo kwiherezo ry'ibihe. Aho yanditse Matayo 13:30-43 n'iyindi mirongo myinshi aho tuzoyishira mu nyigisho. Rero murabana kuvuga muri data William ni ngaho niho irembo rizokugarirwa kandi ryaramaze kugarwa irembo ry'ikiringo c'ubuntu, ariko bazoba bari imbere inkumi z'ubwenge ziri kumwe na Kristo umukwe yasezeranije ko azoza ku ishengero ry'iwe muri iki gihe ca nyuma mu kugaragara gukomeye cyane kutigeze kuba kubera hagati mu iyobokamana ry'abakristo. Ni ukuvuga yuko ukugaragara gukomeye cyane Imana ifise muri kino gihe ca nyuma ntikwigeze kuhaba mu bihe na bimwe by'ishengero. Banajya kuvuga ati imponjo twayihawe na Kristo mu bukozi bwe bwo ku isi, byongeye no mu bukozi bwa Petero no mu bukozi bwa Pawulo no mu bukozi bwa Revera William Branham. Ibyo twabonye bigaragaye mu buryo bw'agace muri Revera William Branham bivuye ku Mana, byabaye imponjo mu by'Imana izokorera mu ishengero mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka, mu gushitswa kugwa kwa gatatu, mu gushitswa kw'ihema rinini Karpa Katedrale, ahabonetse ko mpwemu yera marayika w'isezerano inkingi y'umuriro yabonetse igendeja ku kibanza gitoyi icumba c'imbaho, aho irigaragaza ikora ibitangaza byinshi. Nuko rero turi hafi y'uko kugaragara mu mwuzuro kw'Imana, kandi Abayuda bari hafi cyane y'isezerano ryo kuza kw'imyera ibiri ku bwoko bw'Eheburayo. Revera William Branham ku rupapuro rw'ijana 36 n'ijana 38 mu gitabo c'imirongo yavuze yuko ibitangaza bikomakomeye gutwumiza ko bizokorwa na Mose na Eliya, bizokorwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Ni muri ico gihe niho ibitangaza bidasanzwe niho bizoba. Reka tuje kuri urwo rupapuro turabe urupapuro rw'ijana 36 mu gitabo c'imirongo que fue la que él nos citó aquí. Nigo yereka aratubwira hano donde nos dice aratubwira ngo umugeni murongo wa 12:8 umugeni imbere yuko Yesu aza wazogira ububasha bwose bwa mpwemu yera kugira ngo akore ibitangaza azura abapfuye ndetse n'ibindi nk'imvura y'urushana. Kandi iyo niyo mvura y'urushana ku 142 by'Abayuda, abakozi b'Imana bose bazoba bafise ivyo, kandi turindiriye gusa ukuza. Rero imvura y'urushana 144 by'Abayuda oya, ivyo ni gihe hatoza Eliya na Mose, aho ni ibitangaza bizobera. Ibintu abantu bamwe barondera abapanekoti barondera ibitangaza, ariko aho ibyo bizobera ni mu bukozi bwa Eliya na Mose. Tuza gusa kurindira ukuza ko mwami.
Ahora recuerden rero mwibuke que eso es ko ivyo ari hombre mu muntu donde se cumple niho esa hashikirizwa promesa. iryo sezerano, Porque Dios trabaja kuko Imana ikora y siempre obra por medio kandi buri de gihe uno. yamikorera muri umwe. Ahora vamos a la Rero reka 138 tuje también. ku 138 naho En el párrafo ku murongo 12:36 cumi na kabiri mirongo itatu na gatandatu haratubwira naho nyene nuko nuko rero azotuma abamarayika biwe bakoranye abatoranyijwe biwe bave iyi si itangurira kugeza iyiherera. aha bareka avuga ku muzuko kwizuko kunyakugwa kuduga azorungika abamarayika biwe kugira ngo begeranye. Mwebwe mwa mwarigeze kuyumvira ico ari co abamarayika? Intumwa azobegeraniriza hamwe, murabona, abazane abegeranye bave iy'ijuru iy'isi irangirira kugeza iy'ijuru rirangirira. Ijambo ryabaye Eliya yandika ngo rirakogwa, yandika ngo Mose riragaragazwa ku isi, murabona, muravyumva, ijambo ryaravuzwe, aha niho rigaragarira, yandika ngo hamwe na Mose, aho nyene niho yabishize. Hejuru naho yandika ngo Mose na Eliya bingana, izuka no kunyakugwa. No ku rupapuro rw'105 umurongo w'906 aho baratubwira, ndakwinginga ngo ukize umwe wese mwami, hashobore kuza ikanguro ry'abatoranijwe ry'abagororotsi, kandi ububasha budasanzwe buze mu ishengero imbere y'uko rigenda. Ntibigoye kubasengera kuko warabisezeranye, kandi turiko turasenga mwami, dusenga ku bw'ukuvuka kwa gatatu. Twebwe tuzi yuko kuzokora ibintu bikomeye cyane kuri twebwe, hagati muri twebwe, aho yandika ngo ugukuka kwa gatatu. Hejuru naho yandika ngo ububasha bukomeye cyane buzoza ku ishengero, ni isezerano. Hanyuma mu nyigisho za Bibiliya naho ku ruhande rw'uwo murongo bamushiriye ngaho yanditse ngo ugukuka kwa gatatu hamwe n'imyera ibiri, kuko twari twarasomye yuko ibyo bitangazo bikomeye cyane twumiza yuko bizokorwa na Mose na Eliya. Kandi Mose na Eliya aho tubabona ni ahera ha cyane, aho bashizwe ngaho, babonywa ngaho abo bakerubi babiri b'igiti cy'umwelayo basizwe zahabu. Kandi ivyo twarabonye yuko bishushanya, William yaravuze na Mwenda Branham yavuze yuko bishushanya igiti gisobanura gishushanya ubumuntu, izahabu naryo rigasobanura rigashushanya ubumana. Mwenda William ngahabana kutubwira mu butumwa mbere gato. Nuko rero hariho umuntu yagenewe ubwo bukozi, no kuvuga umuntu runaka azoba bufise, niko William avuze ngaho. No kuba yuko ariko aravuga ku muntu azoza azoba afise ubwo bukozi muri we bumwigaragarijemwo. Kubw'ivyo rero hariho umuntu runaka yagenewe ubwo bukozi mu gihe ca nyuma, hariho umuntu azogira uwo mugisha. Kandi mu yandi majambo, umwitwarariko ukomeye cyane imbere y'Imana, umugambi w'Imana. Ico gituma ivyeshuwe 11 bizoshitswa muri iki gihe ca nyuma. Tugiye imbere gato mu vyeshuwe 10, aho marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, ari wari Kristo, marayika w'isezerano, afise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, igitabo c'ubugabo c'umwagazi w'intama, igitabo gihesha uburenganzira ku biri mu ijuru no mw'isi, ikiremwa amazina y'abantu bose bazoheba bidashira. Ico gitabo arico gitabo gihesha uburenganzira kimwe Adamu yari afise, ariko atakaza uburenganzira bwo kukigira. Imana iragifata kandi yamye gifise iburyo bwayo ibihumbi n'ibihumbi by'imyaka, ariko kizogaruka mu biremwa abantu muri iki gihe ca nyuma. Ico gituma Kristo igihe arangiza igikorwa ciwe co kutuvuganira mu ijuru, arahaguruka akava ku ntebe yo kutuvuganira, akagenda neza neza ku ntebe, akafata igitabo kimuhesha uburenganzira,
igitabo kimutereje amashashe arandwi akakizingurura mu ijuru hanyuma akakizana ku isi akagihereza umuntu. Yohana intumwa, ishusho n'ingero y'intumwa ya nyuma izoba iri ku isi mu mubiri w'ibanga wa Kristo, ariwe Kristo marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru. Igihe azoba yamaze gufata igitabo kimuhesha uburenganzira, azokizana ku isi, azokizanira ishengero ryiwe, akirihe, agihereza igikoresho azoba afise mu ishengero ryiwe kugira ngo icyo gikoresho kikige, hanyuma kivugishwe iby'amahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Hanyuma mu byeshuro 11 aba yamaze kuvugishwa ibintu bigiye kubaho ku mubumbe w'isi, ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Murabe igihe yavuga ko Yesu hariya, igihe afata igitabo cy'umuvugishwa Yesaya, hanyuma asoma igice cyari cyaramugenewe gusoma muri Yesaya 61. Aravuga yuko yazinze igitabo agiha umusanzu w'inzu, aricara atangura kubabwira ngo uyu munsi ibi byanditswe birashikijwe imbere yanyu. Murabe uwe igihe cyose yafata ibyanditswe yashobora gusubiramwo iryo jambo, kuko yari ugushitswa ko ibyari byavuzwe birahanurwa n'abavugishwa. Muri iki gihe cya nyuma naho ico gikoresho kirashobora kuvuga inshuro zose ateruza kubivuga ati uyu munsi igicaruzo kirashikijwe imbere yanyu. Murabe muri buno butumwa turiko turasoma mu bugingo buri mu nzu y'imbohe ku rupapuro rwa 29 haratubwira ni mu murongo, no kuvuga umurongo washizwe ngaho mu gitabo c'imirongo kugira ngo mube mubibona mubifise. Ni umurongo wa 10:2 ni umurongo w'ubu butumwa, ariko ngira ndabisome muri ubu butumwa nyene urupapuro rw'ijana 14 mu gitabo c'imirongo umurongo wa 10:2 aravuga ngo umugore abayeho mu binezera by'isi, abayeho nk'uko bari yapfuye. Nibyo muvugishwa Pawulo yavuze, umugore abayeho nk'uko mu by'isi mu gihe agihari aba yarapfuye, kandi yasa imbabazi arashobora kurenga umurongo wo gutandukanya. Nuko nta kibanza rero ciwe kizoba kigihari. Nuko mbega azoba ari hehe n'amaso y'uwasize amarangi n'umushatsi w'umweye? Nuko azoba yamaze kurenga umurongo, kandi nta buryo n'ubwo bwo kugaruka buhari. Hatiruza ko ubukozi rero yandika ngo Mose na Eliya uzomubwira ubutumwa, ariko mwibuke muri ico gihe byose bizoba byarangiye. Ni ikintu giteye ubwoba. Acapula inyenyeri ya Dawidi nini, hazoba ubukozi buzokwerekana, yandika ngo Mose na Eliya bugerekana ibitangazo bidasanzwe. Ndiko soma hano, ndabisoma mu butumwa na hariya naho yanditse muri no mirongo, yanditse ngo Mose na Eliya, namba bihuye neza ngene bisobanuye, ariko havuga ngo ubukozi yanditse ngo Mose na Eliya. Hazo ubukozi buzokwerekana ibitangaza bidasanzwe. Yoweri nuko yabivuze, ariko nta gihe kizoba kigihari cyo kwihana, no kuvuga igihe cy'ubucunguzi. No kuvuga ngo yavuze ngo igihe ubwo bukozi buzoba buriko burakora, ikiringo cy'ubuntu kizoba cugawe. Igihe ntikizoba kigihari ukundi nko bivuga mu byeshuke c'icumi. Igihe c'ubucunguzi, igihe c'ikirengo c'ubuntu kizoba carangiye. Byose rero birarangira, kuko umwagazi w'intama azoba yamaze gufata igitabo ciwe. Aho yandika ngo ku ruhande yanditse ngo Mose na Eliya, ndetse kandi yandika hepfo ati hazoba ubukozi buzokora ibitangaza byinshi ku Bayuda, ibitangaza bidasanzwe ku Bayuda, kuko umwagazi w'intama azoba yamaze gufata igitabo, kandi ubucunguzi buzoba bwarangiye. Yesu yaravuze ubutumwa arankwa. Hanyuma aciye abandanya kwa babandi bari babohewe mu nzu y'imbohe badashobora kwihana. Nta gihe c'agakiza cari kigihari. Ubwo bukozi nyene buzoterezwa kwisubiramo, yandika ngo Mose na Eliya aho hejuru. Byogenda gute uko kuba gatatu ko bazimiye burundu? Byogenda gute bibaye nk'uko? Ese bitoba, ariko bigenze uko naho muvyumvire akanya gato.
mbega vyogenda gute bibaye uko mana ntuvyemere ndafise abana ariko umengo biri hafi banakuvuga ngo aho niho uwo murongo mu gatabo c'imirongo ugarukira ariko mwenda data Branham ngaha arabandanya avuga ngo mbega ari gute irya yerekwa ryaje igihe nari nkiri muto kubera iki ntari niyumviriye kuri ivyo mbere kubera iki bya bindi vyangaragariye mu cumba akambwira ati ndi ngaha rero kubera iki hagaragaye vya bintu mu cumba canje ivyo mu gitabo c'imatanijwe we yari yabibonye yari yabivuze igihe yavuga yuko yari hariya hanyuma mu bibazo n'inyishu yavuze ngo ibyo atashobora kuvuga yavuze ngo yari Mose na Eliya ivyo yabonye hariya ubu rero turabona ko ubutumwa ubugingo buri bwohe mu nzu y'imbohe hari mu uwo mwaka nyene we aribuka ico gice murabe ku majana 36 mu gitabo c'imatanijwe niho we yabona yavuze ngo hari ikintu cabaye uyu munsi nabonye ikintu kigaragara aha naho murabe ubugingo buri mu nzu y'imbohe aho yavuze ngo kubera iki hagaragaye bya bintu mu cumba canje uwundi munsi akambwira ati ndi ngaha no kuvuga ngo mu cumba mu biro igihe yabona hariya ibintu byose byabaye ku bijanye n'ikimatano ca gatandatu aribwo abakozi bwa Mose na Eliya mu gitabo c'imatanijwe niho ndabisoma nahatswe vyazwe kwa nkako mpema yarahagaze ngaho hamwe n'urya muco ndazi yuko byari ukuri aho yandika ngo Eliya na Mose ibyo muvugishwa yabonye ukuza kwa kabiri ko mwami kuko mwami azana n'abamarayika biwe nariyumviriye nti Mana sishobora kuvuga ibyo sindabishoboye naciye mva mu nzu ndatambuka gato ndiyumvira nti mbega nokora iki mbega nokwigira kuroba canke guhiga kugira ngo nisamaze mwami sishobora kubivuga igendeka ngo mbega niki nikatashobora kuvuga niko yanditse ngaho rero mibazo n'inyishu hariho agace twaragasomye ku gace aho yavuze ati ibyo atashoboye kuvuga ibintu nk'ibyo que tiene que ver con bifitanye isano lo que él vio en el cuarto, dice, n'ivyo yabonye mu cumba donde dice lo que vio en el cuarto, ndibaza yuko ariho havuga ngo ivyo yabonye mu cumba que fue lo mismo que vio ahora navyo nyene yabonye rero ariko aravuga ubutumwa ubugingo buri mu nzu y'imbohe kuko ni ubukozi reka dukomeze hano rero hanyuma namwe muzoburondera twarabivuze twarasomye kuri urwo rupapuro ico kibazo kuko yanditse byongeye ivyo yabonye ndiko ngerageza kubirondera n'ingoga ariko tutabitoye tuca tubireka tuzobivuga ikindi gihe ariko ivyo twari twarabisomye rero reka tubandanye ngaha aravuga ngo kubera iki hagaragaye vya bintu ubu ni umutumwa bwitwa ubugingo buri mu nzu y'imbohe kubera iki hagaragaye vya bintu mu cumba canje wa munsi akambwira ngo ndi ngaha ari hagati neza neza ya burya bugingo bwatakaye Yesu yababwiye ubutumwa babera icabona ariko ntibigeze bihana rero yavuze ubutumwa igihe kingana gute igihe cyose byagenda biba bibi ntibigeze bihana ndetse nta n'ikibanza cyabo bari bafise murabe ntibigeze bihana abo bantu ntibigeze bihana
kandi nta n'ikibanza cyo kwihana bari bafise. Umwagazi w'intama bafashe igitabo igihe ikimatana c'indwi cari kiri hafi kumatanurwa. Turabona ikimatana c'indwi, turabona ikimatana ca gatandatu, ariko niyo twemereye kubona ikimatana c'indwi ntiyakitubwiye. Marayika yamaze iminsi n'iminsi ambwira kuri ivyo bintu, ariko hanyuma ntiyabikoze kuri iki. Ni ukuvuga ku kimatana c'indwi yavuze ngo hari agacerere mu ijuru, nta n'umwe yari abizi kwari ukuza k'umwami. Rero ngibi ndiko ndasoma nari narenze urupapuro bya bice bisigara ni urupapuro rw'amajana 85 mu gitabo c'imatanijwe. Majana 384 hepfo baravuga ngo rero twese turazi yuko hari ikintu c'ibanga kiriko kiraba, ndazi ico ari co kandi mvuze ivyo kuko ubuntu bw'Imana bunyemerera kumenya ivyo ari byo. Ni ikintu gikomeye cane. Rero caragiye kandi nta buryo na bumwe mushobora kukibona, ariko mfise no Bibiliya mu kuboko ndazi ico ari co. Nivyo yarabibonye, mwarabibwiwe imbere, ntimugaragaza kubisigura, ahubwo munyizere nka mwene so. Turiko tuba mw'isa ikomeye cane, mu gihe aho mwebwe mwa abantu baciye bugufi gusa mukaba abakristo, mukagerageza kuberaho Imana, mukabaho mukabana n'abandi neza, mugakunda batabakunda. Ntimugerageze gukwihwisha ibintu, kuko mu gukora ivyo gusa mwa muriko muragerageza gukwihwisha ikintu c'ibanga, kandi vyotuma umugambi w'Imana wose utakara. Ejo ku mugoroba hari ikintu cabaye mu cumba, aho niho yeriko aravuga, nigihe yaragiye kuvuga ikimatana ca gatandatu, uherebwe ukabandanya sinzigera ndacibagirana mba. Yandika ngo ivyo umuvugishwa yabonye. Vyongeye haciye nk'indwi zibiri hari ikintu cabaye, kandi igihe cose nzomara ngaha ku isi sinzoshobora kucibagira. Rero reka tubandanye ngaha imbere gato. Muri kino gice murabe vyongeye hariho n'ivyo yanditse mu nyigisho za Bibiliya, avuga ngo kuko mwibuke ivyesho 11 hanyuma ivyesho 10 turamubona afata igitabo kimwe c'uburenganzira akakirya nk'uko bivugwa hariya. Hanyuma reka twegere imbere gato kugira ngo imbere nyuma dusubire inyuma kugira ngo dusubire mu kano gace kari ngaha havuga ngo ubwo Kristo murakoye inkomeza amanuka ava mu ijuru, igihe azoba yamaze gufata igitabo kimwe c'uburenganzira azokizana ku isi, azokizana ishengero ryiwe, agihereza igikoresho azoba afise mu ishengero ryiwe kugira ngo kige ico gitabo, hanyuma gihanurire amahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Hanyuma mu vyesho 11 aba yamaze kuvugishwa guhanura ibintu bigiye kuba ku mumbe w'isi, ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Aho rero niho yaciye yandika mu cigwa c'ubutumwa. Icigwa bwari ubutumwa buhoraho bwo kubwira baba kw'isi bose. Yanditse ngaho hagati na hagati mu cigwa yanditse ngo ni ubutumwa bw'urubanza bw'ikimatana ca gatandatu hamwe n'imyelayo 2 Mose na Eliya, ariko imbere bazohishurirwa ishengero mugeni rizohishurirwa mu kimatana c'indwi urubanza rwose ruzoza kubaba kw'isi. Murabe mbega nubuhe butumwa bw'urubanza? Murabe ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bw'urubanza bw'ikimatana ca gatandatu buvugwa nande? n'imyelayo 2 Mose na Eliya. Ubona kuvuga muri data William no kuvuga ko ivyesho 11 imyelayo 2
nibo barya igitabo kizinguruye. Hanyuma bategerezwa rero kuvugishwa guhanura nk'uko byanditswe muri icyo gitabo kizinguruye bariye. Ibyesho 11 baramyera 2 niyo ijya igitabo kizinguruye. Ubwo nibwo bukozi, icyo gikoresho ico Imana iriko irakoreramwo ubukozi bwa Mose na Eliya, nico cariye ico gitabo. Ubutumwa imibabaro yo kuramuka canke ibise aratubwira ko papuro rwa 27 aratubwira ngo mu ishengero ryo mu isi uyu munsi hariho imikorere ibiri iriko irakora. Rero mu byumva mutekanye. Rero ngiye kuraba n'ababuza kuvuga ngo amen kuri ibi. Hariho imikorere ibiri ikorera mu ishengero ryo mu isi uyu munsi. Reka nkuri bikubituku hanyuma nje twese turazi ibyo ni ijambo ry'Imana n'imikorere yo ku isi. Aho hari imikorere ibiri iriko irakora nk'uko bo Yakobo na Esawu, umwe yari uwo muri muhemu, uwundi nawe agakoreshwa n'umubiri. None ni iki? Esawu na Yakobo bariko bagwanira mu nda ya nyina ndetse no ku isa yo kuvuka. Uko niko rero abanyamadini bameze n'ijambo, bagwana umwe n'uwundi. Bamye bagwana uhereye ubwo Ruteri yazana yasubiza ibintu mu buryo. Ndibaza yuko ibyo biciye bugufi kugira ngo mubitahure. Murabona abo bantu bashoboye kumva ibi hanyuma bagaheza bakabijana, bo barashobora gutahura neza ibyo. Murabe kubizana mu kibanza aho nshaka gusa gutera uru rubuto, ariko ndizera yuko bo bazoruzana mu buzima. Yandika ngo bazorushitsa capuri biri ko zuko ari bibe by'ishengero. Rero mu byo yanditse inyuma ashaka kuvuga kuri uru rupapuro ngaho mwe data William yanditse ngo jewe nakoze, yandika ngo nabibye hejuru yaho ngo jewe nakoze. Ibyo byose nibyo yanditse. Jewe nabibye urubuto, hejuru yandika ngo nabibye. Ku rubuto yandika ngo ijambo. Uwundi yandika ngo Mose na Eliya ararishitsa, yandika ngo ararishitsa, ararihindura ukuri. No kuvuga dusubiremo, jewe nakoze urubuto, uwundi ni waruzana mu buzima. Ngiye cyo hejuru yandika ngo nabibye ijambo, Mose na Eliya nibo barishitsa, barihindura ukuri. Murabe mu byo yanditse mu nyigisho za Bibiliya, yanditse ati isezerano ry'iki gihe rizoshimangirwa ku mugeni, nuko niho rero hazoca bizuka uguhindurwa no kunyakurwa. No kuvuga yuko ubwa mbere ateruza kubiki riteruza kubanza rigashimangirwa. Ivyo navyo murabe hano aratubwira ati jewe gusa nshaka gutera urubuto, ariko ndizigiye yuko aribo bazorushitsa. No kuvuga ngo barushimangire, baruzane mu buzima, barushitse. Ndiko nsoma ubundi bushasha mubise mu mibaro yo kuramukwa 27 hepfo ngeze ku 28 haravuga ngo murabe buri gihe nuko vyamye. Iyo niyo mpamvu we ariko aragira imibabaro yo kuramukwa canke ibise, kuko hariho urugamba ruriko rubera imbere muri we. Hariho Esawu. Aho rero mwibuke ko yari yavuze yuko abo ari abanyedini. Hariho Esawu gusa umuntu wo kwisi w'umunyedini, ameze neza, n'umuntu ameze neza nk'uko ashobora kuba, ariko nta kintu na kimwe azi kiretse uburenganzira bwo kuvuka. Yavutse uko nyene, wewe yaremwe nk'uko. Yakobo nawe ntaco bintwaye ibyo yoba ari we, ibyo yoba ari washaka uwo mugisha w'abana b'imfura, we n'uwo mu gihugu nk'emu. Kandi aba babiri bari mu nda y'ishengero. Hari imikorere ikomeye cyane igerageza kuremwa yitwa inama nkuru y'amadini, kandi mu nda y'ishengero iri hafi kuvayo. Mwumva amajambo yanje, abo ku isi ijambo riterezwa kwama ishengero mugeni. Ishengero riterezwa kuva ku mugeni wa Kristo.
bajya basinziriye mu bihe byose, abasinziriye mu bihe byose bazokora uwo mugeni azova mu ijambo nibavamwo, nk'uko uhereye ku birenge kugeza ku mutwe. We buri gihe we gusa arakura, kandi mwebwe mutegerezwa kugira bityo bityo nk'uko umubiri ukura. Nk'uko umubiri ukura niko n'umubiri wa Kristo nawe ukura, kandi ku iherezo umutwe uzoza kuri we, umutwe uzoza capura bibiri ko bizufuruka. Rero turavye neza, kuko byose bijanye n'umutwe. Umutwe niwo utera uja imbere, ariko iyo mikorere ntizokura kuri ibyo, kuko n'imikorere kandi ntishobora kwama. Urwamfu ntirushobora kwama ingano nyinshi, ariko zombi ziri mu ndimiro imwe, zikavomerwa n'amazi amwe ndetse n'umuco umwe w'izuba. Bamwe ni ijambo, abandi si ijambo. Abo babiri bariko baranigana, bamwe banigana uhereye mu gihe ca mbere, n'ubu baracanigana. Ni byiza, sinobandanya muri ivyo. Ntegerezwa by'ukuri murazi ibyo ndiko ndavuga. Ano turi aho niho hari imikorere yanyu. Mbega n'imikorere yihe mwebwe murimwo? Murabe, kuko imwe muri iyi ibiri niho umuntu ari, kandi ni mu mikorere y'amadini ishushanywa hariya na Esawu. Uri mu mikorere y'amadini ishushanywa na Esawu, canke ukaba mu mikorere ya Yakobo. Katubivuga nk'uko ni byiza. Reka tubanaye dusoma. Ujuza kuba hariya mwakuriya kunyika yuko bavugishwa n'Imana hamwe n'ijambo ryari rigiye kuza. Mbega nuruhe ruhande wewe wari kupfuza kubako? Wewe ufise iryo hitamwe nyene ukora uyu munsi. Murabe, wibyo uriko urakora uyu munsi nivyo nyene nivyo wari kurakora hariya. No kuvuga wobaye uri mu mikorere ya hariya. Ryo ririko riritegura kugira ngo rivyare ijambo ritunganye igico gihe, kandi ijambo riza riciye mu mugeni. Ijambo nk'uko umugore ari igice c'umugabo yakuwe muri we, niko n'ishengero naryo rizotereza kuba ishengero riba mu ijambo. Ijambo ryose ryo muri Bibiliya, atari imikorere zanemeye canke ibintu byose bongerako, rizotereza kuba ari ijambo ritunganye ry'inkumi ritagoretse. Aho yandika ngo umugeni azovyara ijambo. Abana kuvuga hano, cyo gituma mwenda tawuriya mu abivuga mu tumwe turiko turasoma. Cyo gituma mu byeshuro 10 havuga ngo ni ngombwa yuko uvugishwa iby'amahanga menshi, indimi nyinshi, n'amoko menshi, n'abami benshi. Hanyuma mu byeshuro 11 ahaba yamaze guhanura iby'amahanga menshi, amoko menshi, n'indimi, n'abami benshi. Byoroshye cyane nk'uko ubutumwa Pawulo, imbohe ya Kristo, aha aratubwira ati mwumvirize, turi mu gihe cy'iherezo. Kandi ibi ndabivuga nubaha muri no minota ya nyuma isigaye. Murabe iby'Imana uko ndabyumvira, ibyo izokora n'ibyo itegerezwa gukora muri no minsi ya nyuma. Nukuronka igikoresho c'isarura. Yandika ngo imyera y'ibiri. Yandika ibyeshuro 14 kugeza ku 16, 14, 17 kugeza ku 20, 11 rimwe kugeza ku 14, 11 kugeza ku 19, 14 kuva ku 1 kugeza ku 9 kugeza ku 11. Nukuronka igikoresho c'isarura. Ico gikoresho ni ikihe? N'ubukozi bwa Mose na Eliya. Iyo itegerezwa kuronka igikoresho kugira ngo isarure ibyo vyimburwa. Buri murimyi wese igihe agiye gusarura, we ategerezwa kuba afise igikoresho co gusaruza. Nivyo, ategerezwa kuba afise umuhoro ukarishe canke ikindi kintu runaka, igikoresho runaka kugira ngo asarure ingano, kandi ingano ziba zeza. Aho yandika ibyeshuro 14 kugeza ku 16, 14, 17 kugeza ku 20. Mana dufate mu biganza byawe, tugire abashumba b'urukundo rwawe, dukoreshe nk'ibikoresho kugira ngo dushitse inosi y'icaha yava mu uyu munsi. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko kandi ko azokwama. Kubijanye nanje
mana nyemerera kuba imfungwa naho bene data bose bonsuzugura naho inshuti zanjye zose zonsuzugura ndashaka kuba imbohe ya Yesu Kristo n'ijambo ryiwe ese ntushobora kuba ubusizwe canke uwuyunze n'ijambo ku bwa mpwemu yera kugira ngo mbone mpwemu yera atuma ijambo ry'Imana rishimangirwa na bya bintu nyene yavuga yuko bizokorwa ndashaka kuba imfungwa imbohe ya Yesu Kristo dusenge ndibaza muri iri joro twunamitse imitwe yacu namba bino byifuzo dufise byo kuba ikindi kintu canke kumbore ikintu twashobora kwiyumvira ko coba ari ikintu cyo kwikunda ndibaza namba tutoshobora gushikira ico ku ruhande ndibaza nimba hari umusore umwe ngaha muri iri joro azovuga avuga ati ngiye ninakura nzoba ikintu runaka ndibaza namba wewe ushobora kumva ishaka ry'Imana riko riragendagenda mu buzima bwawe ukavuga ati oya jewe ibyifuzo byanje byaragiye rero ati ibyifuzo byanje byo shaka byaragiye mwino misi ya nyuma iheze mpwemu yera yamyagandiriza ndashaka kwiyagurira Imana kugira ngo mbe igikoresho c'isarura muri ino misi ya nyuma yandika ngo isarura igenya misi ya nyuma amwe data William muri bona butumwa ku iherezo ngaha kuri kano gace kugira ngo asozere yavuze ngo kugeza aho iribanga ry'imyera ibiri ryagejeje guhishurwa ni byiza rero mu byo yanditse byongeye mu nyigisho za Bibiliya yanditse ngaho ngo ishengero kugira ngo ribone no kuvuga ngo kugira ngo gitegereze rira mu mugambi w'Imana ishengero kugira ngo ribone ryagize amaso ndwe y'umwagazi w'intama rimwe kuri buri hembe rimwe kuri buri hembe muri buri gihe ku munsi wa nyuma naho rizogira abiri ari Mose na Eliya imyera ibiri abasigwa babiri bari imbere y'Imana cyo ryagize uva mu gice mu kindi ijisho rimwe kuri buri hembe muri buri gihe no kuvuga ngo intumwa no kuvuga ryagize ubukozi ariko avuze ngo ku munsi wa nyuma naho avuze yuko rizogira amaso abiri ubwo yuko ku munsi wa nyuma ishengero rizoba ririko riraraba kugira ngo rishobore kubona umugambi w'Imana ritahure ryakira amasezerano ico buno bukozi buzoba buriko burazana ariko kwizera ko kunyakurwa nuko buzoshobora kubona rero biciye muri ubwo bukozi bazogira abiri aya abiri n'ayahe ni ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya hehe mu kiringo c'ubwami imyera ibiri mu kiringo c'ubwami kandi ahavuze ngo kugeza aho iryo banga ryahishuwe kugeza ry'imyera ibiri ni byiza ariko murabe kugeza ico gihe aho yavuga kuri ibyo kubera ko kugeza ubwo hatari bwabe ugushizwa kw'iryo sezerano we ntiyashobora kurihishura cyane ahubwo ni muri iki gihe cya nyuma niho Imana yamye igendera duhishurira ikatwungura ubwenge duhishurira ibyanditswe kandi mu yandi majambo irikira duhishurira ukumena kwino mitaragaro ndwi ariyo imaze guturagara haciye abagacerere kangana hafi igihimba cy'isaha ubu rero turiko turabitahura neza itereco ubukozi bw'imyera ibiri mu kiringo c'ubwami aribyo twashobora gusubiramwo kandi ati uyu munsi igitanditswe kirashikijwe imbere yanyu duhaguruke nuko twakire bityo muri iki cigwa imyera ibiri mu kiringo c'ubwami twakire mwe data w'igiciro inshuti Dr. William Soto Santiago